mu kibanza izo mpunzi zegeranirijwemwo zivuga ko zishika amajana 3 nk'uko amakuru duhabwa n'isoko ryacu mu ikambi ya Nakivale avyemeza. Aho izo mpunzi z'abarundi ziri zihamaze hafi ukwezi, ariko gushika ubu zikaba zitarakirwa n'ishirahamwe rijeje gukingira impunzi HCR. Handa hamaze indwi zitatu turara hanze tuyerera n'abana, turi abantu benshi cyane, twese hamwe uko tungana ngaha turi nk'abantu 300. Tumaze iminsi turara hanze, twabaye kuri Gatolika baratwirukana, ariko mbere tugishika twabanje kuba ahantu hafi y'ibiro bya HCR. Igipolisi kiraza kiratwirukako kiradukubita, turirukanka turabura iyo tuja niyo tuva. Ubu nta nahantu hamwe mbese ubu iri joro tware kuri Gatolika, ubu naho kuri Gatolika batwirukanye, ubu turiko turayerera, ubu twabuze iyo tuva niyo tuja. Izo mpunzi aho ziri rero zikaba zihanzwe n'ibibazo vy'inzara, kandi muri zo harimwo abana n'abandi basanzwe bagwaye. Abantu ubona baryamye, harimo abantu benshi bafise inzara, abana bose babona bararyamye n'imirambikango, harimo n'abandi bantu bagwaye babuze ukuntu bivuza, harimo n'abafise ibiguma, inkomere. Twebwe n'ubu mwanya n'umwanya batubwiye yuko ngo nta minota mikeya ngaha tuhasigaje, ngo ko ngaha turi ngo si mu nkambi. Izo mpunzi zisaba leta ya Uganda n'ishirahamwe HCR ko bozakira zigahabwa ubuhungiro, gutyo zikaronka aho zikika umusaya n'ico zifungura.